Mwaramutse Fideli, mwaramutse abaduteze amatwi muri aka gatondo. Turahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Igisasu caturitse mu karere muri leta ya Taraba ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria, cahitanye abantu batatu harejo ku munsi wa kabiri, gikomeretsa abandi 19. Iki gisasu caturikiye ahantu harumbirwa n'abanywi bakayoga batari bake hafi y'isoko y'ibitungwa mu gasagara kitwa Iware, ni hanze ya Jalingo ku mugwa mukuru w'iyo leta, nkuko byavuzwe na Usman Abdullahi, umuvugizi wa leta ya Taraba. Abateze iki gisasu ntibaramenyekana, ariko amatohoza yatanguye nkuko umuvugizi w'igipolisi abivuga. Taraba ni imwe mu ntara yo mu burengero bwa Nigeria ahanzwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho, aho bitwa abasuma bagatera imihana bakica abanyagihugu no gusahura ndetse no kubanyuruza kugira babarekure batanze amafaranga. Ahandi havugwa ibisasu ni hanze y'umugabane wa Afrika. Muri Afghanistan abantu bashika kuri 6 barishwe, abandi hafi 10 barakomereka harejo kuwa kabiri nyene, inyuma yaho bombe zibiri zaturikiye hanze y'ishure ryigamwo ahanini abo mu bwoko bw'abashite, ni mu burengero bw'umugwa mukuru Kabul wa Afghanistan. Umuvugizi w'igipolisi ci Kabul, Khalid Zadran, yaranditse akoresheje ku rubuga rwa Twitter ko izo bombe zakurikiranye zatewe ku rwinjiriro rukuru rw'iryo shure ryitwa Abdul Rahim Shahid School. Abanyeshuri hafi 16,000 nibo bahiga, kandi ni rimwe mu mashuri manini muri Afghanistan. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU kuri Afghanistan yaragaye ivyo bitero. Nayo ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International ryise ivyo bitero ko byari bitumbereye idini hamwe n'ubwoko bw'inkehwa. Ryavuze ko abatalibani bananiwe gukingira abanyagihugu babo. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, sentare yari irindiriwe igihe kirekire ngo icire imanza abakekwa kuba barakoze ibyaha byo mu ntambara ni muri Republika ya Central Africa ntiyabashije gutangura urubanza rwa mbere ejo ku munsi wa kabiri. Uru rubanza rwari kubera ku mugwa mukuru Bangi, rwungururijwe ku munsi wa mbere w'indwiza kuko ababuranira abagirizwa ibyaha batitavye. Iyi sentare idasanzwe igizwe n'abacamanza bo muri Central Africa hamwe n'abanyamahanga, ikaba yashinzwe mu 2015, ariko ntiyashotse itangura ibikorwa byayo kubwo kubura ibikoresho n'amafaranga. Yashiriweho kuzokurikirana abakekwa ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byo bya kiremwa muntu byakozwe kuva mu 2003. N'igihe intambara hagati y'abene gihugu yatangura kandi ikiriko irabandanya no gushika ubu. Batatu ba mbere baburanishwa ni Isa Salet Adum, Usman Yauba hamwe na Tahir Mahamad bo mu mahari ukomeye witwaje ibigwanisho witwa Trua Air. Urwanko Uburusiya bufitaniye n'ibihugu byo mu burengero rurabandanya. Uburusiya bwavuze ejo ku munsi wa kabiri ko bwirukanye abadiplomate 15 b'Ubuholande, kandi ko bahawe indwi zibiri gusa ngo bazobe bavuye mu gihugu c'Uburusiya. Iyi ngingo yo gusubiriza mu ndumane ikurikiye iyo Ubuholande bwafashe bukirukana mu kwezi guheze abadiplomate 17 b'Abarusiya. Ubuholande bwabagirije ko hambavu yo guserukira Uburusiya bakoze n'ibikorwa vya maneko. Mu kwishura kuri iri tangazo ryo kuri wa kabiri ejo, umushikiranganje w'Ubuholande w'imigenderanire n'amakungu Wopke Orchestra yavuze ko byari byitezwe ko Uburusiya buzokwihora. Avuga ko izo ntumwa zizoca ziva muri ambasade y'Ubuholande i Moscow no muri konsula nkuru iri i St Petersburg. Ubushikiranganje bw'Uburusiya bujejwe imigenderanire n'amakungu bwavuze ko bugiye kuzokwirukana kandi n'abanya Australia 4 hamwe n'ababirigi 12 muri uko kwihorana hagati y'Uburusiya hamwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Buraya. Kuri iyo ntambara nyene, Perezida wa Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'abo bafatanije mu ishyirahamwe OTAN bariko barongereza inguvu zo kuremera igihugu c'Uburusiya.
ni ku munsi nyene abategetsi b'Uburusiya ejo nyene batangaje ko urugamba rushasha mu buseruko bwa Ukraine rwatanguye. Perezida Biden yavuze ko ejo kuwa kabiri yavuganye n'abategetsi b'Ubwongereza, ba Canada, Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Otani, Polonye hamwe na Rumaniya. Avuga ko bamwemereye ko bagiye gusohora igitoro mu byo babitse byo kwitegekaniriza kazoza kugira bashumbusha abanyagihugu babo bafise ingorane zo kuronka ibitoro. Jen Psaki ajejwe kumenyesha makuru muri Perezidanse ya Amerika White House yavuze ko Perezida Biden hamwe n'abo bakuru b'ibihugu bavuganye kandi kuguha Ukraine ibindi bigwanisho hamwe n'imfashanyo zikenewe zo kwigwanira. Uburusiya bwatangaje ejo kuwa kabiri ko bwatanguje ibitero bigamije gufata ubuseruko bwa Ukraine. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bw'imigenderanire n'ayandi makungu burongowe na Sergei Lavrov bwavuze ko iki ari ikindi gice c'imigwano gitanguye kandi ko intumbero ari kurangiza kwigarurira amateritwari ya Donetsk na Luhansk mu buseruko bwa Ukraine. Urakoze Aloysi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Mu Rwanda ishirahamwe rihuza abanyeshuri barokotse genocide yakorewe abatutsi ARG riranyomoza ivyavuzwe n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza Daily Mail ko abanyeshuri bacumbikiwe mu nyubako $1 campaign birukanywe kugira basubirirwe n'impunzi zizova mu Bwongereza. Ivyo navyita nk'ibinyoma, ntabwo gahunda ziri gutegurwa na ARG ziri gutegurwa kuko hari izo guteganya kuko twebwe dutangira gutekereza porogaramu yo kuba hano hantu hashobora gukoresha ibindi bikorwa batangiye kubitekereza ibikorwa tukaranakimenya ko gihari. Uyo ni Bakina Ismael, umuhuzabikorwa w'ishirahamwe ARG rihuza abanyeshuri bacitse ku icumu. Mu Rwanda kandi urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibyaha by'iterabwoba ejo ku munsi wa kabiri rwarabandanije kumviriza abatanga buhamya mu rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu yagirizwa ibyaha bya genocide. Mu Burundi integuro y'itegeko rishyiraho igisata cy'igisirikare gishasha kizoba kigizwe n'abakukuruke hamwe n'ugwaruka uzohabwa inyigisho za gisirikare yaremejwe n'inama nshingamateka 100% ku igenekerezo rya 11 za kuno kwezi. Mu Rwanda ishirahamwe ARG rihuza abanyeshuri bacitse ku icumu kuri genocide yakorewe abatutsi ryaranyomoje ivyanditswe na bimwe mu binyamakuru byo mu Bwongereza ko hari abanyeshuri ricumbikiye bazokwirukanwa bagasimburwa n'abashaka ubuhungiro bazorungikwa n'Ubwongereza. Ido nido kuri inkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Umunyandiko iki kinyamakuru cyatangaje kuri iki cyumweru ikinyamakuru The Daily Mail cyanditse ko imfubyi za genocide nyarwanda nkuko kizita zigiye gusohorwa mu mazu yazo zabagamo kugira ngo zisimburwe n'impunzi zavuye mu Bwongereza hagendewe kuri gahunda itavugaho rumwe ijyanye no kohereza impunzi zahungiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu Rwanda. Iki kinyamakuru kivuga ko izi mfubyi za genocide zababwiye ko ibi bizatuma abantu barenga 20 babaga muri iyo nyubako bayisohokamo. Imfubyi z'intambara nkuko bazita zari zimaze imyaka 8 muri iyo nyubako. Icyo kinyamakuru gikomeza kivuga ko imfubyi z'intambara zari zimaze imyaka 8 muri iyo nyubako zahawe integuza y'ibyumweru 2 ngo babe basohotse. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko izi mfubyi ziri mu myaka 20 nta mafaranga zigira, ntacyo babitse, nta n'imiryango bafite, abenshi bagiye guhangana n'ubuzima nyuma y'icyo cyemezo. Inyubako $1 campaign igizwe n'amagorofa 5 iri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yuzuye mu mwaka wa 2014 itwaye asaga miliyari 5 yatanzwe n'abanyarwanda baba hanze n'abimbere mu gihugu ndetse na leta y'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ryageze aho iyo nyubako iri hagati y'andi mazu menshi atuyemo kuri uyu wa kabiri, gusa ntitwabashije kwinjiramo kuko ubuyobozi bwa ARG ari nabwo bucunga iyo nyubako bwadutangarije ko kwinjiramo bigira amategeko abigenga. Igihe nahageraga nta rujya n'uruza
ruza rwagaragaraga mu gipangu imbere, usibye ushinzwe umutekano wari mu kibuga hagati. Mu byo twifuzaga kwari ukubona abatuye tukavugana, tukababaza niba hari icyo bazi cy'uko iyo nzu batuyemo baba bari hafi kuyikurwamo, nk'uko ikinyamakuru The Daily Mail kibikomozaho. Umuhuzabikorwa wa ARG, umuryango uhuza abanyeshuri bacitse ku icumu, Bwana Bakina Ismail, yabwira Ijwi rya Amerika ko ibyatangajwe n'iki kinyamakuru cyo mu Bwongereza ko abanyeshuri bari bacumbikiwe muri iyo nyubako bazirukanwamo hagatuzwa impunzi zaturuka mu gihugu cy'Ubwongereza atari byo. Bakina yasobanuye ko kuba umuryango ARG ahagarariye wasezerera bamwe mu baba bari muri iyo nzu ari ibintu bisanzwe. Ibyo nabyita nk'ibinyoma. Ntabwo gahunda ziri gutegurwa na ARG ziri gutegurwa kuko hari izo mpunzi ziteganya kuza, kuko twebwe dutangira gutekereza porogaramu yo kuba hano hantu hashobora gukoreshwa ibindi bikorwa, batangiye kubitekereza icyo gikorwa tutaranakimenya ko gihari. Twe hari uburyo twari twarashyizeho bwo gufasha abo bajeni, abo bajeni 22 basigaye, kugira ngo tube twabafasha mu buryo bujyanye n'uko bangana. Umuhuzabikorwa wa ARG yumvikanisha ko batangiye gucumbikira abanyeshuri muri 2014 batangiranye n'abanyeshuri 190, ubu hakaba hasigaye 22 gusa. Twashatse kumenya igihe nyacyo abakiri muri iyo nyubako bazayisohokeramo. Bakinavuga ko atazi igihe nyacyo umunyeshuri wa nyuma azaba yasohotse, gusa yumvikanishije ko nihagira bifuza gukorera muri iyo nyubako, abanyeshuri bazaba basigaye bazacumbikirwa mu nzu nto ingana n'umubare wabo. Wambaje ngo nitwe twatekereze ko haza kuba umubare, ntabwo twabitekereza kuko iriya ni affaire iri hagati y'igihugu n'ikindi, ahubwo igihugu n'ikindi bashobora kugirana contract bagasanga natwe turi muri bamwe bari eligible bashobora kuba bahostinga abo bantu, iyo cadre yazamo, cyangwa se nk'uko tunashobora guhostinga abandi. Ibintu bikiri mu biganiro. Hanyuma se ko hasigayemo abantu 20, bo iyo gahunda niramuka yemewe aba bantu koko bakaba batoranywa bakaza muri iyo nzu ya $1 campaign, abo bandi bazabana nabo bizagenda gute? Twatangiye gutegura ko twabashyiraho ubundi buryo bashobora kubaho, noneho ino nzu igatangira gutegurwa no kuba yarebwa ibintu bitandukanye byahakorerwa. Gukurikirana iyi nkuru twabashije kumenya umwe mu banyeshuri babaye muri iyi nyubako, Mbarubukeye Cyprien, atubwira ko arangije yahisemo kwitunga. Nje navuye nsoje kwiga kandi nsinyera kushake bwanjye ko namaze gukura, mbona umuntu usoje kaminuza mu by'ukuri ntakabaye nkererwa, ahubwo nabwo kujanze nkamenya buryo nashaka ubuzima ku buryo nabwo naza icyo nigeza nka umuntu w'umugabo. Rero nagiye nijyanye rwose, basaba ko baramekiza ndagenda, nuko nkuko nk'ababyeyi banjye bandeze nyine nuko bananiye kaminuza ndarangiza, mbese ntacyo mbashika. Hanze ko haba hatoroshye, ntibishoboka ko wagerayo ukifuza kuba wahagaruka? Oya, ntabwo nagaruka ko najye ubwanjye imyaka mfite sembere kumva ndashaka kuba nasubira muri oferi na kabisa. Oya, no guhangana nk'abandi gakompeta, nashaka ubuzima nkabaho. Mugenzi we Janvier Habumugisha waracyari mu nyubako ya $1 campaign, nubwo yarangije kwiga ariko nta kazi arabona. Iyo urangije baragusezerera uko systeme yubatse. Ugeze hanze hari igihe usanga bikugoye kuko amafaranga baduha kuyamanaginga, cyangwa se kubera ko hanze utahazi neza ugasanga bikubereye ibibazo. Ariko ushobora nziza nyine ku muntu uba warabaye mu rugo bamucukije neza, iyo ugize amahirwe ukabona akazi ubu gusohotse neza. Aba ari opportunity baduhamo akazi, iyo umuntu yakoropa cyangwa se agirute nabyo byadufasha. Ibyanditswe na Daily Mail byahuriranye n'ibyanditswe na Daily Mirror nayo yo mu Bwongereza, nabyo byanenze kuba abanyeshuri b'imfubyi za Jenoside bazakurwa aho batuye. Ku ruhande rwabo guverinoma y'u Rwanda nayo yakurikiraniye hafi iby'izo nyandiko zose. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yavuze ko inyandiko ya The Daily Mirror itarimo ubunyamwuga. Madamu Yolanda Makuru, umuvugizi wa leta, nawe yavuze ko iyi nkuru atariyo, yumvikanisha ko abari basigaye muri iyi nzu bake bazasubizwa mu buzima busanzwe. Mu cyumweru gishize nibwo u Rwanda n'Ubwongereza byasinye amasezerano y'uko Ubwongereza bwakohereza mu Rwanda abantu babwinjiyemo mu buryo bunyuranije n'amategeko bashaka ubuhungiro. Gahunda yamaganwe n'abatari bake barimo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Bwongereza, Kiliziya y'Abangirikani mu Bwongereza, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR, ndetse na bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Imiryango ikora ubuvugizi irenga 160 yavuze ko iyo gahunda irimo ubugome mu buryo buteye isoni, isaba Minisitiri w'Ubwongereza Boris Johnson kuyikuraho.
Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Tukiri mu Rwanda, urwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibyaha by'iterabwoba rwarabandanije kumviriza abatangabuhamya mu rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu. Ejo ku munsi wa kabiri sentare yumvirije abatangabuhamya ku ruhara rw'uregwa yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko. Ni inkuru tubaza umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri ryatangiye mu masaa 6 z'amanywa kubera abatangabuhamya baturuka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babanzaga kugenzura ibyangombwa by'inzira byabo n'ibipimo bya COVID-19 n'abatangabuhamya bashinjura bwana Wenceslas Twagirayezu ku byaha bya genocide aburana n'ubushinjacyaha. Ku ikubitiro haje Pasteur Patrick Senzoga Ndeze wo mu itorero ry'Ababatista rikorera mu mujyi wa Goma. Yabwiye urukiko ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 4/94 ariwe wakiriye Twagirayezu. Yavuze ko biteguraga amatorero y'ivugabutumwa mu birori bihambaye bya Pasika byabereye i Ruhanga. Yavuze ko ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 yatumye Twagirayezu Ruhanga kumuzanira amafaranga y'umuntu yari yarahaye ibiti akazayamugereza mu bunyamabanga bw'itorero i Goma. Icyakora yemeza ko uregwa yarasanzwe ahagendana cyane ko yahigiye amashuri yisumbuye yajyaga nahagirira ibiruhuko. Pasteur Senzoga ku bibazo by'ubushinjacyaha yahakanye ko nta masano afitanye na Twagirayezu, ariko urukiko rwamuhasi ibibazo biganisha ku kumwibutsa ayo masano. Mu makuru yatanze mbere hari muri dosiye urukiko rubitse ruvuga ko yemeje ko umugore we ari nyirasenge wa Twagirayezu. Kuri iyi nshuro imbere y'umucamanza Pasteur Senzoga yavuze ko nta sano muzi afitanye na Twagirayezu. Yavuze ko abana bose yareze mu itorero bamwita umubyeyi. Urukiko rurasa n'urutanyuzwe n'ibisobanuro bya Pasteur Senzoga ku kijyanye n'amasano, rwemeza ko ruzabisuzuma igihe ruzaba rwiherereye ruca urubanza. Urukiko rwifuje no kumenya niba nk'abantu bakoranaga ivugabutumwa na Twagirayezu nyuma y'uko ava muri Kongo ntacyo bakoze mu rwego rw'ivugabutumwa. Pasteur Senzoga yavuze ko bakimara kumva ko Twagirayezu aregwa genocide banditse inyandiko mu rwego rw'itorero yashyizweho imikono n'abamuzi bavuga ko atakoze genocide. Mu ruvangitirane rw'Ibiswahili n'Ibifaransa afite umusemuzi mu rurimi rw'Ikinyarwanda, Pasteur Senzoga yavuze ko abakristo batunguwe no kumva Twagirayezu aregwa genocide. Urukiko rwabajije uyu mupasiteri nk'umuntu yemeza ko babanye igihe kirekire niba nk'itorero ntacyo babajije Twagirayezu bakimara kumva ko hagati y'itariki ya 6 n'iya 7 z'ukwezi kwa 4 yashakaga gutaha mu Rwanda kandi ibintu byari byatangiye kumera nabi. Yasubije ko yababwiye ko hari ibintu bye birimo na diplome byari bikiri mu Rwanda agomba kubitwara. Undi mutangabuhamya nawe waturutse Masisi ni Madamu Mawombe Esteri yabwiye urukiko ko ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 nawe yari kumwe n'uregwa. Yemeje ko ari we wamutwaje igikapu azi Ruhanga, avuga ko kuri uwo munsi bari barangije amatorero abamukuriye bamuha inshingano zo guherekeza Twagirayezu akamugeza aho yagombaga gutegera imodoka. Umunyamategeko Brice Bikotwa ntiyakunze guhata ibibazo byinshi uruhande rushinja uwo yunganira, avuga ko ibyo basobanura byumvikana. Twagirayezu we yakunze kurangwa no guhaguruka akamwenyura bya hato na hato mu rukiko igihe yabagabonye umutangabuhamya mushya uje kumushinjura ari nako amupepera nk'ikimenyetso cyo kumusuhuza. Kuri iyi nshuro abanyekongo bamushinjuye ni 6. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa 3. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Urakoze Eric. Mu Burundi integuro y'itegeko rishyiraho igisata cy'igisirikare gishasha kizoba kigizwe n'abakukuruke be no guharuka buzohabwa inyigisho za gisirikare yaremejwe n'inama nshingamateka 100% ku igenekerezo rya 11 za kuno kwezi. Naho iyo nteguro y'itegeko yemejwe abashingamateka b'u Burundi barerekanye amakenga aho bamenyesha ko ico gisirikare gishobora guteza ibibazo mu gihugu. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana. Iyo nteguro y'itegeko iyo nyigisata cy'igisirikare gishasha kizoba kijejwe iterambere no kwivuna umwansi igihe bikenewe Force de Réserve et d'Appui au Développement FRAD yashikirijwe inama nshingamateka y'u Burundi n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi. Uwo mushikiranganje aramenyesha uko ico gisirikare kizoba gitunganijwe. Abo twitanga les réservistes aribo bagize urwego rwa reserve mu basirikare nuko ari abasirikare bakukurutse mugabo bahaye inyuma ya prolongation y'umwaka umwe baciye bahagwa imyaka 2 yo gushobora gukorera mu rwego rw'igisirikare ahanini bakora ibikorwa bijanye n'iterambere ry'igihugu hamwe n'ibikorwa by'inyigisho zo gukunda igihugu mugabo bashobora no gutumwako mu gihe c'intambara bagakora nk'abandi basirikare basanzwe. Ahejeje gushikiriza iyo nteguro y'itegeko abashinga amateka barayihanahanye ko ivyumviro bamwe mbere baranagaragaza amakenga yabo. Kwa Sagaton arongoye umugambwe SNL amenyesha ko ico gisirikare gishasha kizoba gitandukanywe n'ikihasanzwe gishobora gukora ibara umwanya n'umwanya. L'armée uko isanzwe organize en forme de commando
ofame de parakomando. Iyo hari izo misho zigoye nibo bikorako kandi baba bazi iyo babaronderera. Mugabo uno munsi ukavuga ngo toute unité idepanda ku muntu umwe ashobora kurituma je numva abantu n'ukuri hagati y'amakenga. Kuri aya makenga y'umushinga amateka Gwasa umushikiranganje Mutabazi aramuhumuriza. Ntabwo ari ukurengera ibwirizwa shingiro rihari ry'igihugu, ahubwo nko kubijanye n'ifrade nuko by'ukuri abasirikare cyane hamaze gukukuruka cyane ariko baregeza gukukuruka bose nabo nyene hambavu yuko abasirikare ni nabe n'igihugu nawe n'abanyagihugu biba byiza biboneka neza yuko abasirikare cyane ariko baje gukukuruka bashoboye guterera mu iterambere y'igihugu. Ni byiza yuko byojana n'itegeko rishinga kungene urwego rwo kwivuna basi rutunganijwe n'ingene rukora. Gratien Lukindikiza yahoze ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko ibisoda bibiri bidasangiye uburongozi ataco bikiza kiretse ico vyica. Umuntu yovyumva bene ivyo amayinite paramilitaire umuntu asubije inyuma gatonya kugira ngo habe nk'ibintu bimeze nk'uko bibiri bamwe batazohembwa ubwo umuntu yobona nk'ikijandarume ca kera 65 ingene vyagenze cageze aho kigomba gusenyura umwami hariho n'igisoda. Ni inzego zibiri kenshi zigoye kugira ngo zibangikane mbere n'ivyo bavuga vyerekeye ingwano haramutse habaye ingwano biragoye gose ko izo nzego zikorana mu bihugu byose amaze gukorana izo nzego zibiri abari babifatanije baratsinzwe kuko komandoma iratandukanye neza ngo ikurikire. Bamwe mu gwaruka bahawe inyigisho za gisirikare barangije amashuri yisumbuye bamenyesha ko guhabwa izo nyigisho mu gihe zitunganijwe neza. Aba ni bamwe baganiriye na Radio Ijwi ry'Amerika. Ko karusho ka mbere ari uko twateguwe mu bijanye n'amagara tukaba abahungu n'abakobwa b'injyamunyu bakomeye bafite amagara meza. Ku rundi ruhande izo nyigisho za gisirikare zifise akarusho ko baruka ruciye mu gisirikare usanga rufise ico no kwita discipline militaire. Ikiringo twamaze muri SMO mu service militaire obligatoire cyaratugiriye akamaro nko gwaruka kubera twarize byinshi inyigisho zo gukunda igihugu kukigwanira igihe kitewe n'umwasi tugafasha abandi basirikare bari ku rugamba. Nivyigwa umuntu yogira ati yarahungukiye agahungukira n'ingene yigenza mu buzima bwa misi yose agakundishwa igihugu. Ariko icyo umuntu ashobora kuvuga atashimye naho ivyigwa byari vyiza nuko twafashwe ku nguvu tugenda kwiga bya gisirikare tumara mwaka wose ariko batatugishije inama. Shoviro Mugwengezo umunyapolitiki atavuga rumwe na leta wewe abona ko izo nyigisho za gisirikare zizohabwa ugwaruka arakariko kuguha ibigwanisho imbonera kure ku mugaragaro. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burashaka gushiraho umugambi kubera abantu bamaze iminsi bagira bati hari imbonerakure zigisibije iwacu, imbonerakure zama ziri mu myimenyerezo kubera abatavuga rumwe natwe baciye baboneraho kugira berekane ko imbonerakure ziriko ziraja mu kibanza c'inzego zemewe n'amategeko. Dutegure ingene imbonerakure zizokwinjira mu nzego.